Ishirahamwe Ikode Amere ryaratunganije uruganda rwo kurabira hamwe ingwara yo mu rwinjiro rw'igitereko c'abakenyezi bita cancer de l'utérus mu rurimi rw'igifaransa kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 27 ruheshi umwaka wa 2023. Iyo nama ikaba yabereye mu nyubakwa z'ihoteli w'Inazi mu gisagara ca Ngozi. Ikode Amere bicishije mu mugambi wayo amagara rutamajana ukorera mu makomine indwi agize intara ya Ngozi, ayo nayo akaba ari komine Ngozi, Busiga, Gashikanwa na Mwumba. Mu ntara ya Kayanza akaba ari komine Gahombo, Butaganzwa na Muhanga. Mu bipimo vyakozwe kuva mu mwaka wa 2022 basanze hari abakenyezi bagendana iyo ngwara kandi batayizi. Mu bakenyezi 141 bapimwe, 12 basanze bafise ibimenyetso vy'iyo ngwara, uwundi umwe imaze kumusinzikaza. Bikumvikana ko mu bantu 10 umwe canke babiri baba bagendana iyo ngwara batayizi. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 27 ruheshi mwatunganije uruganda. Intumbero y'uru ruganda ni iyi? Murakoze. Intumbero y'uruganda no kugira duhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ingwara zimwe zifata abakenyezi na cane ingwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko, aho twabonye yigaragaza ko ihari cane. Mu ntango tukiko turavyiyumvira dusanzwe dukorana n'abanywanyi b'amashirahamwe yo kuvuzanya ahurikiye mu ishirahamwe bita tugarukira amagara y'imiryango. Hanyuma rero tumaze gukorana igihe kitari gito tubafasha kugira amashirahamwe yabo akomere bashoboye kuvuzanya bitabavunye, ariko rero twasanze hariho ingwara zimwe amashirahamwe ashobora gufasha kuvuza kuko usanga bitwara uburyo bwinshi. Niho rero twagira tutireka muri uyu mugambi turiko turakora ubu dushiremwo uburyo turabe yuko izo ngwara zimwe zoshobora kuvurwa canke gukingwa. Niho rero twashiramwo uwo mugambi wo gupima no kuvura izo ngwara cane iyo ngwara ya kanseri mu gitereko. Dufashanije rero n'abaganga twarakoze ico gikorwa, turakwiragira muri aya mashirahamwe yo kuvuzana hose, hanyuma dusanga koko iyo ngwara iragaragara kandi irahari. Niho rero tumaze gutora abayigwaye twavuye tubashikiriza ibigo bibijejwe kugira bafashe bivuze. None rero ico gikorwa carakozwe, ubunye bose baravuwe. Nico gituma rero uno munsi twagize tutireka tuze tubagaragarize ingene vyifashe, ingene bimeze, abari mu mihingo itandukanye, mu nzego zitandukanye, kugira turabe ico twokuramwo mu ciyumviro twogira co kuraba ingene iyo ngwara boyipima hakiri kare kugira bayivure hakiri kare itaramara gusinzikaza abagwayi. Mbega mwasanze abenegihugu bayizi? Abenegihugu barayizi mugabo bayimenya ari uko bayibapimye. Vyaroroshe twarabwiye baraza barashikira abaganga babapimira, twarategekanije ibigo vyo gupimiramwo, hanyuma barabapima kandi baravyitabiriye, hanyuma haratorwamwo abayigwaye. Nico gituma twaciye tubafasha naho nyene barashikira abaganga barabavura. Barayizi mugabo bayimenya ari uko bashoboye kwipimisha, ariko ntibashoboka biyumvira kwipimisha atawubahimirije. Iruhande y'iyo ngwara ya kanseri y'urwinjiro rw'igitereko hari izindi ngwara muvuga muti murategekanya muri kazoza gufasha abenegihugu kuvura kugira ngo ntibarinde kuvunika? Mu bisanzwe dusanzwe ivyo gufashanya n'abenegihugu kuvuzanya tubikora biciye muri ayo mashirahamwe yo kuvuzanya, aho batanga intererano yo ku mwaka, hanyuma bagaheza bakivuza iyo bagize ikitirigana mu magara yabo. Naho ahanini iyo nayo twazifashe izo ngwara cane z'abakenyezi twazifashe kubera ari izo zibasinzikaza batanabizi, hanyuma tukagira tutireka izo onye tuzifate by'umwihariko kugira dushoboye kubereka ko bishoboka ko bazivuza hakiri kare kandi bagakira bitiriwe birabasinzikaza. Inyuma ya runo ruganda mwiteze iki?
Inyuma ya runo ruganda ico twiteze nuko abantu ubwa mbere na mbere babimenya ari benshi, bamenye ko izo ngwara zihari, hanyuma baze barafasha mu guhimiriza abantu baje kwipimisha batararinda gusinzikara, ko n'ingwara uyimenya utevye imaze kugusinzikaza, itaragusinzikaza umengo ntaco urwaye, mugabo ugiye kwipimisha uraheza ukamenya ko uyigwaye canke utayigwaye. Rero twiteze ko inyuma y'uruganda abantu babimenya, hanyuma badufashe guhimiriza, kubwira abantu kugira bamenye ico bokora batarasinzikara. Muganga Irankunda Aderi akurikirana amagara y'abanywanyi muri iryo shirahamwe muri uwo mugambi, akamenyesha ko iyo ngwara uyivujije hakiri kare uvugwa, iyo nayo umaze gusinzikara igitereko bakagikurayo, imaze naho kurenga igitereko bikaba bitaba bigikunda ko ivugwa. Ibimenyetso vy'iyo ngwara iyo mu bwinjiriro bw'igitereko gwakaba ari kuva amaraso menshi, akaba ari kubabara cyane mu gihe uhejeje kurangura amabanga y'abubatse, canke kuva amaraso menshi no mu gihe c'ubutinyanka igihe kirekire, no kubabara musi iyo y'umukondo. Akabandanya amenyesha yuko hariho n'igihe wumva ibintu bisohoka binuka cyane, igihe umukenyezi aba ariko ararangura amabanga y'abubatse canke urwo ruziri rukizana. Iyo ngwara ikaba ica na cane cane mu kwandura mu bihimba vyirondoka, aho naho abakaregwa ari abarangura amabanga y'abubatse n'abantu benshi batikingiye, abagwara za ngwara zica mu bihimba vyirondoka hamwe n'umugera wa sida. Ikaba kandi ikarira abantu bakunda kunywa itabi n'ibiyayuramutwe, abagwara ingwara zidakira zitandukanye, eka n'abarangura amabanga y'abubatse bari munsi y'imyaka 20. Iyo ngwara kandi ikaba ushobora kuyigendana hagati y'imyaka 10 na 15 utaramenya yuko uyigwaye, atakimenyetso na kimwe urabona. Muri izo nyigisho muganga akaba yaramenyesheje kandi ingene abantu boyikingira, na cane cane abana kuva ku myaka 9 gushika ku myaka 13 ko baronswa urucandago, abakenyezi nabo bari kuva ku myaka 25 gushika ku myaka 50 nabo bakaba boza kwisuzumisha mu gihe basanze bafise ibimenyetso vy'iyo ngwara bakavugwa, basanze naho badafise ivyo bimenyetso bagasubira kwipimisha mu myaka 5. Basaba kandi abajejwe intwaro, abajejwe amagara y'abantu, abajejwe amashirahamwe atandukanye n'abamenyesha makuru bagasabwa gutera kugira ngo abantu bamenye iyo ngwara, bongere baje kuyisuzumisha kugira ngo iranduranwe n'imitsi. Des sans voix.